Intara ya Burunga ni intara novuga yuko yoja mu zibangamiwe cyane n'ibi byerekeye urudandazwa rwa magendo kubera kuko mu makomine indwi agize iyo ntara ya Burunga amakomine atanu yose afise umupaka ku bindi bihugu kiretse ikomine ya Buhoro n'ikomine ya Matana izindi komine zose zikorakora ku mipaka y'ibindi bihugu no kuvuga igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kongo. Rero nkuko abandi babivuze mu ntara yacu naho nyene uru rudandazwa ruribonekeza kandi nuko ubwo rudandazwa rwibonekeza cyane muri iyi minsi bivuye kudendebukirwa kwa bamwe mu bajejwe intwaro muri ibi bihe babona ko ibiringo bimwe bya bamwe biriko birahera iyo fenomene rero yaciye imera nk'iduka uko uru rudandazwa rwa magendo rwifashe mu ntara ya Butanyerera isanzwe igizwe n'amakomine 8. Intara ya Butanyerera mu isanzwe duhana urubibe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda nk'uko mubizi imipaka isanzwe yugaye. Urwo rudandazwa rero rwa magendo ahaniniya rugirirwa rucishijwe mu nzira z'iminyuro hagakoreshwa ahaniniya amakinga amapikipiki no kubitwara ku mutwe. Ibidandazwa bikunda kuboneka n'urwo rudandazwa rwa magendo ahaniniya ni ibidandazwa ibiterwa mbumbarugo harimo ibiharage ibigori hamwe n'ibiraya. Harazamwo kandi igiterwa njabukamazi c'ikawa hakazamwo kandi n'ubutare. Rero aha muca mwumva ko bitoroshe bisaba yuko umuntu aba afise ahaniniya inkuru z'iyo minyuro urwo rudandazwa rucishwamo hanyuma akaba ariho umuntu aca ashira inguvu. Ikindi twabonye nuko hariho abajejwe intwaro bo hasi na cane mu ducimbiri no ku mitumba usanga mbere harimo na babandi bo muri komite de sécurité usanga bashobora gufatikanya nabo bagira urwo rudandazwa rwa magendo. Nkuko abandi babishikirije nuko mu ntara ya Gitega ku kijanye na fraude rero twasanze mu ntara ya Gitega ahanini fraude ibazwa cane mu gisata c'ubutare mu gisata c'ibifungurwa bitandukanye mu gisata c'ikawa. Aho niho twasanze hari ingorane y'ibijanye no kudandaza biciye mu kinywabi canke fraude. Hanyuma kimwe cyose twagiye tubyifatira ingingo n'icyo tugiye gukora mu bijanye n'uru rudandazwa ruciye mu kinywabi cyane ibi batwara ku mutwe. Twarasanze abene gihugu bariko babikora babona kumengo hariho abajejwe intwaro barasinziriye, tugaca tubona ko hakenewe ko tubahamagarira bose kwikangura kugira ngo babone yuko kurwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko ni bya twese mu ntumbero yuko bimwe dusaba leta tubiyisaba ariko natwe twakoze ibyo idusaba na cyane gutanga amakori ku mwanya no naho akenewe. Hanyuma turabona ko mu bijanye n'ubutare na fraude y'ubutare naho nyene twarabonye ko hariho abikika mukiza ariko turazi neza yuko ubutare busanzwe bukorwa n'amakoperative azwi kandi yemewe n'amategeko hanyuma kandi yasinyiraniye amasezerano n'ubushikiranganje bujejwe ubutare. Niho twabonye ko hariho abikika mukiza bakagenda gomba guca mu ryahumye ayo makoperative kugira ngo bibe, ariko turashima ko turi kumwe n'abajejwe umutekano n'igisata c'ubutungane mbese n'abajejwe kwivuna abansi turagerageza gukora ibishoboka twese turi hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ibyo bintu. Aho ibyabonetse byose abafashwe abamaze gufatwa bose barashikirizwa ubutungane. Twarabonye rero ko hariho n'intambamyi zimwe zituma hariho ukwijajara
kwabo bagira iyo fraude nk'abo navuze bayitwara ku mutwe barabona bati turavye turiko turaraba probability zo gushobora gushikana iyo fraude yo tugiye nini bagaca bahitamwo kugenda. Ico rero strategy twafashe ngaho niyo guhimiriza bene gihugu kugira ngo nabo bashiremwo uruhara rwabo kuko ivyo twokora byose bene gihugu batariko baravyumva ntaco twoshikako. Guhimiriza bene gihugu kugira ngo nabo babigire ivyabo. Twarabonye kandi ko harimwo complicité y'inzego zimwe zimwe n'abene gihugu bamwe bamwe n'indongozi zimwe zimwe ku rwego rwo hasi nabo nyene twarafashe ingingo yo kubahimiriza haba ku bari mu nzego z'igipolisi haba ku bari mu nzego z'intwaro bose tubahimirize bibaye ngombwa tubahane kuko nta kuntu umuntu ari imbere y'abandi aheza ngo acaja mu byo gukora amafuti. Hanyuma hariho kandi n'ikindi no kwita kwigira abasinda bibazwa kuri bamwe bamwe mu bari mu nzego bigatuma abene gihugu nabo baca babona bati twigire twikorere ivyo twishakiye. Rero ivyo twafashe bitegerezwa gukorwa twarihaye ikiringo c'ukwezi kugira ngo twese tuje hamwe dushobore kuraba ico dukore twisunze ayo strategy twafashe kugira ngo muri uko kwezi tuzoheze twiyevariwe turabe aho intambwe igeze. Dusha dusanga mu byo twokora nibijanye no guhimiriza inzego nababwiye haba mu polisi haba mu ntwaro n'abandi kugira ngo twese dufate inzira imwe yo kugwanya fraude mu ntumbero yo kugwiza umwimbu winjira mu kigega ca leta. Turasaba igipolisi ko bokomeza kugira amafuye perquisition no kugira amapatrouille kugira ngo nabo nyene ibintu ibigenda mu ijoro canke ku mutaga bibandanye bifatwa. Turasaba kandi ko hohanwa vy'akarorero abafatanywe iyo fraude hakaba kugira amaflagrance dossier yafashwe muri fraude ikihutirwa gukora ku buryo atamarobingi yandi ashobora kuba. Guha agaciro amakuru duhawe n'abene gihugu ayo ariyo yose tukayakorerako. Tugasaba rero yuko abajejwe guhana bahana bagahasha hanyuma n'abene gihugu bakamenya uwafatanywe iyo fraude canke ikindi ibyamushikiye kugira ngo bashobore kubirandurana n'imizi.